Beda indirimbo zawe ni uziyandikira ko mba numva zirimo n'amajambo akomeye ukuntu. Ya nije niyandikira nigashari ndewe nyandikira nyitaye. Wa muntu ari umuntu nabonye post nzajya baruvuga ngo ni mama wawe. Yeah, she's my mom, ni mama wanje. Sandi ni mama wanje. Kubera iki Sandi umwita mama wawe kandi mba mbona menga nisiwe yanakuvyaye. Ashobora kuba atamvyaye mu maraso mugabo kaba yamvyaye mu buryo bwa music muri management yiwe donc yamvyaye muri management rero ndi imfura yiwe muri Let the Star Shine. Yes, okay bakunze ba Fresh TV 257 bakunze ba entertainment muri rusange twizere yuko mumeze neza aho muherereye natwe ibintu n'ubuki ibintu n'umunyenga tuba tumeze neza like Fresh TV imwe rudende igushikiriza ibiganiro by'ubwenge nk'iba ariko kandi kakuzanira talent utosanga ahandi hantu na hamwe. Of course it's your boy ndi kuri Leonce Desane aka Diko twakira umwigeme akiri muto umwigeme novuga atangiye gukora ibidasanzwe muri gospel novuga muri secteur ya gospel. Umeze neza? Meze neza cyane. Eba nakukeye igihe waheruka hano twarigeze gukorana ikiganiro mu mutwe suko wari umeze. Oh my god. Amashuri yaheze. Ayivuga yaciye n'imyaka myinshi ndayahejeje n'ubonye. Awuzi ko gihe nibaza yuko uciye umunyeshuri. Nibaza kwiga muri secondaire. Imyaka 2 iraheze navuye muri secondaire. Numva ko ndaburiye. Ko washaje ukiri umwana. None watanguye kunuka. Oya washaje ukiri umwana. Jaze kuvuga ko ubumenga umuntu ntiyakeka yuko nkayo mashuri yose yajyamye ko hazi n'imyaka nk'iyo ko still ukabikiboneka nk'umwana mutoya n'ubundi. Ubundi ni hamwe ubugabana n'ibyastengira mba nahejeje. Nico nugenda kubaza gutaca kwishureza. Nari natanguye me nabaye ndahagarika kubera ibingoye sivyo byonyene vraiment. Nkawe ko kiri umwana muto ibintu bikugoye nibiki koko. Reka share navyo womenya. Aragera se ko wiyumvira ntuze akantu ku kuboko abakobwa hari ukuntu barabe bitangira kuraba intoki akomba bamenga boshira ko akantu kariko ku kuboko nakubona. By the way wambaye isaha nziza fino. Wow, d'accord. Cameraman yerekane mubona yuko je nibaza ko bariko barayibona wambaye isaha nziza. Ni kuri ndabashimiye cyane. Ni yatari banga ibihagaze mu gaciro k'amafaranga ngana gute. Kumenga na marija gusa. Sinzi aho yagutwe vraiment naka gift nawe. From nowhere, from where? From somewhere. Hakurya y'amazi ya Atlantic. Kishikori ndatoye. Aya. Let the star shine. Ayandi makuru rero. Makuru ni meza. Mumeze neza muri iyo rebo narimvuze. Mbere po yanyu niko yitwa Let the star shine. Let the star shine yap. Ya santi. Bisigura? Ikinyenyeri yake. Ikinyenyeri yake. Hari washatse kuyizimya se? Ni benshi bayizimya abatovyi ni benshi bagerageza kuzimya inyenyeri mugabo Imana irahari ikaguma izibira. Tubamenyesha yuko twakiriye yitwa barambujije kuvuga amazina y'abantu kabisa bahari. Ni Daniela Koze. Daniela Koze. Koze? Yeah, Koze. Ako kantu ni Kirundi canke nakantu nyene kakakobaranje kiwawe. Ni Kirundi juste ni Daniela irakoze mais kugira ndaryoroshe kuko ari abantu usanga Kirundi kibagora. Sinavuga ni reka ngire Koze kugira ngo ryorohere bose. Dani nigeze kukumva ahantu shauri kuraririmba no fati wow. C'est vrai. Umwana aririmba neza. Mani bishimiye kubyumvisha abantu bariko baragukurikira muri Fresh nimba mbeshe banyomotse. Yeah, indirimbo yari yose iri kukuza muto. Nikandirimba indirimbo yanje. Okay. Iyo mbimenya ko nkunda kuraho, iyo mbimenya ko cari igipimo, iyo mbimenya ko ufitiye imigambira, sinari kwirusha. Yeah, urahejeje. Uradusondeze ko wabwiye gatoya. Ya mugana wako tubuka bakakwiye. Je nibaza yuko bashire ko comment. Umuntu azi kuririmba even nibwo ririmba amasegonda 20. Uba wumva tarabizi canke ntazazi. Mushire ko comment mutubwire ukuntu mwe ko murabona zino talent tubazanira ko twa ntikigira tubasondeka n'umunsi umwe.
Daniela novuga wamaze gusohora indirimbo nshasha, indirimbo itangiye kuvugwa ko byinshi bitewe n'ukuntu bisa nuko wazanye uwundi mudiho mushasha abantu batari bakumenyere, kuko nibaze ko indirimbo ya kangahe, ya kabiri ya okay. Iyi ndirimbo yawe kubera iki bisa nuko nubundi uri gukubita ama surprise abantu? Ya nivyo nabemereye, narababwiye ko ntibazigira bantorana irungu, ndahari kugira ngo niwaburudishe. Ndashatse guhindura kugira ngo ntibamenyerere mu kintu kimwe, kandi n'ubukurikira azoba ari indi style, ntabwo ari zoba rijya. Ndabaha byose ntibidoga. Waburudishe yani uvuga n'indi menyeshe ushitse hano uvuga English, uvuga Français. Umwe mu bantu mbese bapronounce igifaransa neza, ujya mugenzi wawe niwe yakwandukije n'agaswahili ugize gucutura ko n'ikigandura kizi. Oya, ndi webale gusa. Webale. Bizigura? Merci. Ndakongora n'akandi kamwe. Kuvuga ngo ndagukunda urazi ko bavuga mu kiganda. Ndakibagiye vraiment ndakazi. Yo ndakibagiye basi. Ndakibagiye. Aka niwo kayobeko. Hari utuntu nubwo butazi ururimi usanga uzi. Utuntu twa joteme mu ndimi hafi zose usanga umuntu atuzi. Ndakibagiye sha. Mugana ndakazi. Abo nako ndakubwira wihangane. So rwego ndavuga rero ku ndirimbo yawe nshasha, utubwira ukuntu uba uvuga ati je sinkeneye ko abantu bamenyera cyangwa byakunda ntegeza ko ama ndiko ndabakubita utuntu dushaje. Disi mwana twengo twenzi. Nani uteko ndakiyute kakano rumki. Oya. Bavuga ngo gwagaranye. Barakwiye bahejeje kukwibira. Nje nakonye niko rurangagazwa sinzanuka ko. Manager barakwibi. Bagendanye na manager wiwe ni wazaramuraba. Anti ko yabikweretse ku kwagara. Shawo umusuma w'umuhinga ko. Uratirisha mu ishure kandi ukijije. Sinatirisha vraiment. Gusa ubundi nyene byarashika. Gasanga nyene murakwisa gakude. Gusa n'ivyaba misi yose. Kandi agakude mwe ntimugafata nk'icyaha nyene kabara akantu gasanzwe tu. Shambwa ni icyaha tu. Ndashimira Imana yankuye ku ishuri vraiment kubera. Byari byoroshe. Komenga byari byarakurambiye. Ndi mu bantu bahejeje ishuri barushe vraiment. Nari shaka kuri hera. Kubwawe ububona rero nk'umuririmbyi yagiriwe ubuntu bwo guca ku ntebe y'ishure atandukaniye he n'ubutaciye mu bikorwa vyiwe? Bivana n'umutwe w'umuntu, kuko hariho n'usanga atize ugasanga arusha ubwenge mbere y'ibyo yize. Bivana n'ico umuntu abari, bivana uko umuntu yitahura. Kuba umuririmbyi cyangwa umuhanzi, umu artiste, umuhinyanyuzi, ntibisaba amashure, ntibisaba iki, ariko bisaba don, bisaba ingabire. Uba ufise ingabire muri wewe, nico cyonyine bigusaba. Gusa cyane cyane abantu bavuga ko bize, kenshi usanga batagira insinga mu mitwe yabo usumba. Ariko rero sinokureka utanandirimbiye gatoya kuri ino ndirimbo yawe nshasha kabisa. Ntubeshe nuvuga ibinyoma, niryo tandukaniro ryewe n'abantu, muri gahunda zawe byose biremera. Niryo tandukaniro ryawe n'abantu. Bana aturimbira gatoya vraiment. Oya bandanye. Buri gihe wewe uri Rwanda gusaba ngo ucimbira akantu gacamenga no kwikora mu mashaka ijwi ryawe kabisa, abantu bari feeling abaryumva. Banakoze ibyo wambwiye, ntugishwe inama z'ibyo gukora nabufasha ukenera. Uri kwije Emmanuel. Kabura hejeje. Ushaka kuyiraba naje kuri YouTube ayirabe yose, ntabwo imeze ukuntu nabiririmbye nakoze emission ndusheme wogenda kuri muri byo muri studio ba tuningira. Oya problem. Beda indirimbo zawe ni uziyandikira ko mba numva zirimo n'amajambo akomeye ukuntu. Nije niyandikira nigashari ndewe nyandikira nyitaye. Hari umuntu nabonye post nzejye baruvuga ngo ni mama wawe. She's my mom, ni mama wanje. Sandi ni mama wanje. Kubera iki Sandi umwita mama wawe kandi mbona
menga nisiwe yanakuvyaye ashobora kuba atamvyaye mu maraso mugabo akaba yamvyaye mu buryo bwa musique muri management yiwe donc yamvyaye muri management rero ndi imfura yiwe muri Let the Star Shine. Uravye rero uburyo muriko murakora muri Rebo biguha ikihe cizere ufatiye ku kwihangira wowe ufise? Icizere nuko mbona ko nzoshika kure hamwe n'Imana kandi hamwe n'urukundo Sandi asanzwe afise agaragaza nta nkeka vraiment imbere ni heza. So navuga ngo uba ari umunezero kwakira amatalent nka wewe, hanyuma nibaza mu kurangiza ukibutsa abantu imbuga zawe ukoresha still kugira n'ubundi bagufollowing ariko kandi barabe n'igikorwa cyawe wamaze gusohora. First of all ni indirimbo nakoze yitwa Uragaheta. Ni indirimbo antuka ku bantu batarayiraba basimbire kuri YouTube channel yanje Daniela Akoze bayikurikirane na cyane akore subscribe. Ubwo ibikorwa byinshi ngiye kubahereza acaja kuri Instagram ni Daniela Akoze, Twitter Daniela Akoze, na Facebook yanje page ni Daniela Irakoze. Tubashimire cyane, mbonezere yuko byanga byakunda nejo tuguhamagaye muri Fresh TV uzobanguka. Nzozaniruka vraiment. Tubashimire bakunzi b'ibiganiro byacu, bakunzi ibiganiro byubaka ni kwa kundi comment nyinshi kugira turabe ibyiyumviro byanyu ariko kandi n'intererano kugira tubandanye kubahereza ibibashika ku mutima. Hasta la vista.